ikindi cya kabiri abo bantu biba ayo mahera nabo bagenda bakora ibyo bintu by'ibyaha ibyo bintu by'amakawa kubera iki tukabacurika ayo mahera yose akabavamo hanyuma bakaduhereza bene gihugu tuti ubu rero ikawa ima icayi mugabo mwese uca muhora mwavuze ko iki umukuru w'igihugu webye atazibonera ngo ntazohatabikiza hose ngo natwe tuzovyihorera maze turara siko mwavuze mugabo turiko turahindukiza tuvuga ngo abene gihugu nabo kubera ishavu bati bazovuma bari mu biharage bari icayi mwene mba ko ariko mubatera umutima mubi ni twebwe nyene kandi abo bariko baravuga ngo ntituzokora ivyo ngo ubwo butazohatabikiza nibo bariko barasahura kandi murababona mugandi mubavuga nimubwire umukuru w'igihugu twemere tubwire umukuru w'igihugu tutaba n'aba ariko bari ati icayi barakimaze ikawa barayimaze yoba tumva nawe ariko bari mu butare mwaje aratuma babacira ikonjo basi ibyo dufise ni uburimyi n'ubworozi kuko navuze nti ibyo bindi bijanye n'amazahabu n'ibindi babanza babishyire ku ruhande tubanze tubaho uburimyi n'ubworozi comme source principale hano mu gihugu cy'u Burundi kuko nous sommes 85% ou plus turima tukorora kandi abantu bana ko ariko barakora uko bashoboye mais où est le résultat voilà noneho tuvuge tuti habonetse izahabu noneho izahabu batwereke bati izahabu yashoboye kuboneka hari icyo twayishoyemo nimba ari ibintu by'imiti nimba ari ibintu by'amakaribura nimba ari ibintu by'ibiki sawa mugabo ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi tubone resultat yayo kuko ntibishoboka yuko twama dukora effort mu gihugu cyose effort ziko zirakorwa abantu bariko barakora mugabo igihugu turakora ikiriko kirakorwa cyaricyo nacyo tubona ikindi cya kabiri turafise amaboko abarundi kandi dukora byinshi cyane mu makomine byinshi cyane ubu noneho bigiye kuba byinshi cyane kubera ko intara zose ugiye kuzibamo none mbere ngo batakitubwira ntabwo muri ko murakora amakomande umenya ibyo bintu ntibibaho birababaje kubona umwenegihugu atubikuwa kugira ngo abukure mu kigo umugabo hagira yuko ahembwa ntigera ahembwa aha benshi bagiye barabigaruka ko imiti ikawa by'amababi y'intunze y'icayi aho usanga abenegihugu bibaca intege n'ubu hariho abenegihugu benshi bavuga yuko ikawa bidahindutse bakaronka amahera kare kugira ngo baze barariha amadeni bakoresha nabo nyene bashobora kubikora kandi ivyo byose bishika rimwe na rimwe impanuro mwaba mwazitanze ndetse na twebwe abashinga amateka ivyo bintu twama turiko turabivuga nico gituma rero iteka burya kugira ngo ibintu bihinduke rimwe na rimwe bisaba sinergi abantu bose bagashira ingufu hamwe naravye muri iyi raporo hari aho bavuze ngo idolari ryaragabanutse yavuye ku 2,900 n'utundi ijya ku 2,800 ivyo ni mu mvugo kuko ugiye kurirondera sinibaza ko worironka kuri ayo mafaranga naho uba muri banki ntacyo ushobora kuronka rero nicyo gituma navuga nti kumbure abantu twebwe turi imbere tumaze kwishyura mbega ibyo turiko turakora ku neza y'umwenegihugu mwavuze byinshi ati abantu baririmba bakabona hari aho usanga bigoye umuntu yayirongeye uno munsi ariko ararengana abapolisi bamuguririza amafilimi kugira ngo umugisi arengane twebwe uri kurarengana uravye nabi n'inkoni wozi nico gituma
nico gituma nimba umuntu agiye akayayora ahantu aca agira icyubahiro, ibyo bintu bizokama byagoye kukure n'ubundi aje cyo avuga ati reka ndabe kugira ngo ibyo bavugiriza izindi banshyiritse murakoze muranguka ngeri iteka. Kuba abantu babona abasuma b'abavuzi bagahora baza kumva ku bimwe biba kayobera bene kubibona na bene kubikorerwa mu gihugu cyose, kuko aha mu Burundi wacu sikinyegezwa mwene igihugu aciye igitoke mu gihundi yafashwe arahanwa kandi by'akarorero. Mugabo umwubahwa yononye ibintu by'igihugu agasahura amafaranga kandi bikagaragara uko n'ahahanwa imara kandi ubusa uba wa muntu aritegeye ngaca nibaza nti mbega ubwo none hasi kuyo bihari yuko abo bantu baba bafise ingene bahanahana kugira ngo ejo bazokene baba ngaca bisubiza inyuma z'igihugu, kuko ugiye kuraba ko tubibona bakabonye kwa base économique 2024 comparativement à 2023 hazo kangatoye mugabo ugiye kuraba uko uburyo bwogiye mu kigega cy'igihugu yinjira sinzi nta karonse mugabo ugiye kuraba injira buke cyane par rapport kubera byinshi buhera mu mayira kandi responsibility igihe hoba hari responsabilité y'inzego zitandukanye amafaranga yo kwinjira kuko ari uko ari kunyuza na corruption bisa nuko byabaye principe ubuzima bw'igihugu ku buryo presque toutes les couches de la population y'inzego hariho ayo makwiti atandukanye atuma n'ubutunzi uvuga mwavuga amanyuzinde y'icayi n'ikawa ugasanga ibitse ngaho hari naho uvuga n'imiryango ya sabotage kugira ngo igihugu rero kuri ico nibaza ko umwe wese udafise mu ruhara kugira ngo afate kugira ngo ibyo tuga igihugu yubahirize ubundi bwobo bigenze uko naho tuba twari mu rugo n'iteka twaragendeye amazone atandukanye twasanze ari ikibazo gikomeye yuko abarimyi b'icyayi bariko bakirandura, ni ukuvuga yuko kitegereza kugabanuka, umwimbu utegereza kugabanuka, naho twabahimiriza tuti ni igiterwa kizotuma twikukira mu bijyanye n'ubutunzi, mugana nabo baca bavuga bati none turime igiterwa gisubwa amafaranga n'ibiharage ati twoguma tukirandura tugatera ibiharage. Urumva rero twabarira gutyo mugana nabo baravuga bati nibatutubwirize udufaranga turonka ku kiro. Rero kugira ngo bikunde bica bijyanirana n'aha bavuze yuko amayizina ahingura icyayi atabu ubushobozi burengeje afise, kandi by'ukuri hariho n'abasanzwe barongoye amayizina bavuga bati twebwe nta gikoresho gikomeye turonka kubera usanga amadovize rimwe na rimwe yabuze, usanga amayizina ntashobora gutoza neza n'icyayi c'akanovera. Urumva rero yuko bitoherera ngaha iwacu gusa ngo tubiganire biherere ngaha, kuko murumva yuko n'abenegihugu hariyo ivyo badutumye bati nimudusabire kugira ngo kumbura kosha munsi umurimyi nawe aronke. Yumvikane ko hategereza gukora ikozwe kugira ngo ayo mayizine aronswe ivyo bikoresho bigezweho kugira ngo turonke icayi c'akanovera gica kizana amafaranga atubutse, hanyuma n'abarimyi bashikire. Ndumva rero yuko ababijejwe ko umure sinzi ko byemewe yuko banoti banga kugira ngo
bamenye iyo ngorane hanyuma hafatwa ingingo by'ukuri kugira ngo turabe ko twotera imbere ahari twiganira gutya ngaha hanyuma bigaca bihera ngaha ni umwanya nakunguko twoba turiko turaronka n'iteka murakoze. Murakoze tukanaliza parapora situation turi muno munsi dusanga ibintu byinshi byahindutse mugabo icyo twosaba petete muri recommandation nuko la banque centrale yoza iratanga amaraporo régulièrement kugira dushobore kuronka umwanya wo kuziga dufise ni situation iri actualise yavuze n'ibyo kugira dushobore guterera kandi dutange n'impanuro y'ibyo gukorwa. Nashaka rero kugira icyo muze kuri ibi yavuze raporo zatanzwe kuri ya exportation des minéraux cyane cyane ko la banque centrale baduhaye iminere y'inzahabu. Ndibuka yuko mu kiringo giheruka muri isi giheruka nyiri teka w'Imana rugitsira commission kuja kuraba ivya les revenus d'exportation des produits d'exportation des minéraux aho twasanze cyane cyane la banque centrale yoyo ifise amadone gusa ku nzahabu bidasigura yuko atazindi rosette kuzindi minere mugabo izindi rosette nyinshi amaraporo tuyasanga mu maraporo yo muri obeye mugabo la banque centrale ivyo yadetena cyane cyane by'inzahabu. Nibaza yuko rero tworaba peut-être ukungene batanga amaraporo yuko wo centraliza c'est vrai muri obeye kuri iyi exportation iyi byo sama d'exportation mugabo cyane cyane izo la banque centrale ifakiriza ko inzahabu bidasigura ko izindi minere zitaba export. Iyo ni umuco wa mbere. Umuco wa kabiri kuvyerekera inflation turavye les projections zihari actuellement cyane cyane turavye le mois de novembre 2025 harabaye une nette amélioration kuri taux d'inflation kuko yavaze na autour de 23%. Turavye aho twari tuvuye uno musi une nette amélioration. D'ailleurs mu ma projection de cette année muri 2026 isobora kuja autour de 16%. Bisigura yuko hari biko birakorwa kugira ngo inflation imanuke. Ivyo navyo ni bisi bindi muravye hari une nette augmentation de la production au niveau national de manière générale. Icya kabiri ni taux de change. Hari la tendance de diminution du taux de change bica bituma la pression des prix sur le marché igenda iragabanuka. Twibaza yuko rero kandi twifuza tubona neza yuko uko ibintu biragenda si ivyo bana irakuja kutegera yamiliora ntaco buza yuko l'activité izokugumanta amarutse tuyogumanta n'amapri ashobora kuba stabiliser. Ico rero je utaka umuco par rapport iyo intervention ya président de finance bakoze kuri raporo nayo ya conjoncture économique nariko ndaraba ku bintu bijanye n'ibiciro ese tukintu kijanye na inflation, c'est-à-dire la hausse généralisée des prix. Nabonye entre 2024 na 2025 yuko ibiciro byaduze ku rugero ruteye ubwoba bwa 100%. Hanyuma la mission première ya Banque centrale c'est pour maintenir ou stabiliser les prix. No munsi rero turavye la Banque centrale ubisanzwe ategeza kugira amadesante hanyuma igatanga amaraporo y'uko n'ingene ibintu bikugwa n'ingene vyagiye biza biraduza ibeyi. Aya maraporo si ubwa mbere kandi adushikira ngaha ubwo nk'abashinga amateka turarondera ingene dushobora kugira ico duterereye tukakibura kuko meme la commission a recommandé au gouvernement de chercher des politiques visant à contenir l'inflation. Kandi leta nayo nyene itwebwe naco gituma nagira mbonere akanya nze ko mbaze nyakubahwa president w'oye commission dushire kuri make bo baravye iyi raporo ido nido dutsatsure dukenya muri iyi politike nko guterera leta ico twoyiterera kugira bashobore gukontena iyi inflation. Mugabo je naco noterera nk'ubu turiko turabona yuko ati muri raporo bashizemo inzahabu gusa hari amakorta hariho n'ayandi mabuye. Ivyo tumaze kubibona ko batabishizemo
mu bisanzwe twatereza guca dutegura ama question diverse hanyuma tukayadresa kuri ministère en charge des mines tukamubaza igituma tumaze kubona kandi ibiciro ko biguma bitera ku rugero biduga ku rugero ruteye ubwoba twategereza guca dutegura kandi ama question diverse tukarondera ministre en charge du commerce akatubwira igituma ibiciro biguma biduga habuze iki kugira bishobore kuba reglemente uno munsi umudandaza agiye kurangura ibintu amera nk'umuntu atwawe n'uruzi abishikanye yishingira ibiciro uko ashatse ugasanga ahubwo marge bénéficiaire iguma iduga ubwo twebwe tugatuguma tubona ngo habaye inflation hanyuma naho kandi yunguka n'iryo kode ugasanga ntiturironka none habuze iki yuko ibiciro vyoba reglemente ivyo nivyo numva noshikiriza hanyuma kuvyerekeye ikawa baratubwira ngo amafeye ngo agugu ngo la production yagenze neza mugabo au niveau de la banque centrale nibatubwira ati mwikawa havuye mwaya mafaranga kuko ikawa ishobora kuba ari nyinshi yabonetse kandi ari nyinshi hanyuma ukaca usanga agiye mu mastoke ya odeka bakaca babika ukaca usanga ya production igihugu cagwaniye kugira iboneke nta musaruro uri kuraboneka ukaca usanga balance de paiement ikiguma iri toujours déficitaire nivyo nashaka gushikiriza mugabo kandi bari muri komisiyo bari bakututsaturira gatoya aya mapolitike bavuze yuko leta yometa en place pour contenir l'inflation nayahe kugira dushoboye kuyasangira murakoze nyene iteka ukanya mwene mwaturonyeje burya duha inkuru kweganye turavuga byaje biva mu ma ministère sectoriel menshi kaza kurira muri bwenge kaza kuronka iyo element imwe canke ibindi biteye ibibazo nk'uko benshi bagiye bavuga umuti ibyo muti ndacabona cyane yerekeye kubahiriza amategeko gute ndatanga nk'akarorero bavuze idolari ayo iriko iravunjwa ico ya berube irazwi mugabo hari iyo batashizeko ya marché ahare ta marché noir aho usanga idolari riri ku mahera ateye ubwoba tugaca turaba n'ingingo zagiye zirafatwa muri ico gisata ariko haragiye hafatwa ingingo nyinshi ku bijanye n'idolari bito ya marché noir hamwe izo ngingo zikurikijwe zotanga akarusho respect de la loi ahari ku biciro n'iteka burya hariho ibidandazwa bihera hasi biduga ugasanga iduga ryavyo bitumye ibindi biciro biduga aho rero ubushikiranganji butandukanye cyane cyane
idandazwa ko ya bwarutse mbega ruguru ayidandazwa ko ya bwarutse mbega aho ariko birubahirizwa uwabwirizwa kubyubahiriza mbega ko hariho byubahirijwe mu nyuma hakaba rurashirwa numva ko dushobora gutuma n'abenegihugu tubatuma gusumba kutubahiriza amategeko ko ndibuka ariko gufatwa ingingo ruhasha ugasanga uburengeje igiciro arahanywe sufizama iyo ngingo igatwara imwe cyangwa ibiri bigaruka kandi ugasanga iyo ngingo iri kwirimika ku kidandazwa kimwe mu gihe minisiteri ya commerce yari yaratanze urutonde rw'ibidandazwa n'ibiciro bibizwa kujako hanyuma icokorwa nuko ibwirizwa shingiro ritegeka abashingamateka mu ngingo y'amajana abashikiranganji kubatumako ariko ibibazo dufise twatuwe n'abene abashikiranganji twatumwe tuvyumva kumwe nimba tuvyumva kumwe hagiye gukorwa iki mu kiringo ingana gute kuko tumaze kubyumva kumwe tuca dushika ku kigiye gukorwa naco kiraheke baragitangira ikiringo ico kiringo gishitse tukongera tukabarondera kugira ngo tukebane ahantu nogeza murakoze n'iteka kuba mwampaye akanya tugarurirwa igihugu cyacu cy'uburundi kuko nk'uko honorable Zena yabivuze abenshi baza baradebukiwe naho tubahimiriza nabo barafise igiharuro bakora bakagereranya igitero kiniki kandi turavye n'uburiro bwagiye buba turabizi yuko aho hambere hahise umwana yaja ku ishure ariko araca mu babyeyi barasoma ikawa bashoye ikawa kandi amera yaraza ku gihe ariko ubu ibyabaye mwarabibonye baca bagira rero igihe comparaison bigatuma badebukirwa rero twoja hamwe twese nkacavuga nti rya terambere riva ku mwenegihugu bikamugarukako nawe akumva yuko niyakora ico giterwa niyakirima akagitera iterambere ryomugarukako ni haboneka amahera y'agaciro za nyubako rusange ziboneke ariko nawe nyene mu rugo yashoboye kwitunganya muri byinshi novuga ati dezirema elementaire yamaze kuzironka avuga kandi tworaba yuko rekomandasiyo zoba zatanzwe kubonera hamwe ashobora kujaho iyi komisiyo izobirisha ibigezo ya suivi kugira ngo dushobore kuja mu ngiro kuko dukunda kubona ibintu byinshi bizezerana ariko ntitubishike nkashima cyane n'ingufu umugambi wacu ku butegetsi turashira mu guteza imbere igihingwa c'ikawa kuri ubu turavye muri iyi sekta haterwa ikawa nyinshi ku ngufu z'umugambi aho haterwa itara mu mazone mu makomine bagaheza ndetse n'abenegihugu nk'umwe gutera ku karagwiri hamwe rero no muri guverinoma twumva kumwe nk'uko mwabivuze n'iteka no muri executive bakaja ku murinzi nk'uko umugambi uriko urabikora bigaca bigenda neza bere binafsikama kuko yo igira compilation de données igatanga situation uko imeze izo mwavuze n'iteka ikibazo nyamukuru ni uko umwimbu uko ugenda muri kapite mu madone statistique kubera ekonomi y'uburundi rero ahanini binjebera muri informe ugasanga rero bijya byagiye ahabona icyo banki centrale ikorera hanyuma ikindi kigoye ni uko banki centrale nayo ajya amaduni yakura ahantu henshi kugira ishobore kugira raporo ugasanga rero mu masekiteri amwe amwe nk'amaduni ava muri agriculture amaduni ava muri commerce hari igihe bayaronka bate no kubona ijyaro marke umukuru wa ministère finance yavuze ati raporo ni ya 2004
2024 hari aho usanga ari kubera production tardive de ces données statistiques kugira ngo naho bizogenda biroroha mu gihe hazoba habaye digitalisation données zikaboneka hakiri kare ariko rero ico nshimye ni uko muvuze muti twotuma ko mushikirangana abijejwe akazana n'abandi bari mu bisata bikeneye kuronkamo umuco kugira ngo baze bishure ibibazo by'abaturage ko ibibazo n'umuntu iyo bibaza mbere navyo kwishura ibibazo bija mu ma ministère sectoriel hanyuma ni nayo bitorerwa y'umuti biba byiza rero nyako babonye iteka mushoboye gufasha ikiganza akazana n'abatekinisiye n'abandi ba ministère sectoriel bashobora kwishura ibibazo by'abashingamateka kuko iyi raporo burya ya Banki Centrale iraba ubutunzi bw'igihugu muri rusange aspect nimwe tutarimo mugabo anyinshi torera ibibazo abashingamateka bashobora kuba bafite umunsi kandi n'ibyo biko bigenda mugabo kandi naho twobivuga abo biraba batari ngaha byo tugora gushira mu biro twiwe abashingamateka n'ibyo turavuga kuko rekomandasiyo nyinshi ziraba abari muri leta abo muri executive nibo babwirizwa kuzishira mu biro rero naho twovuga ibingana gute ari twebwe gusa nta mushingamateka dusubirira umushingamateka kugira ngo aje kubishira mu biro ariko ikintu gikomeye nagira mvuge ni uko twebwe kujya nyakubahwa arongoye komisiyo finance yabivuze umushikiranganji aje ngaha nimba ari uw'ubutunzi nimba ari uw'ubudandaji iyo dutanze rekomandasiyo ni byiza yuko izo rekomandasiyo zijya mu ngiro kubera iki kugira ngo ya neza y'umwenegihugu ntiburizwemo birababaje kubona umwenegihugu atubikuwa kugira ngo abukure mu kigo umugabo hagira yuko ahembwa ntigera ahembwa aha benshi bagiye barabigaruka ko ibiti kawa by'amababi y'intuze y'icyayi aho usanga abenegihugu bibaca intege n'ubu hariho abenegihugu benshi bavuga yuko ikawa bidahindutse bakaronka amahera kare kugira ngo baze barariha amadeni bakoresha nabo nyene bashobora kubikora kandi ivyo byose bishika rimwe na rimwe impanuro mwama mwazitanze ndetse na twebwe abashingamateka ivyo bintu twama turiko turabivuga nico gituma rero iteka burya kugira ngo ibintu bihinduke rimwe na rimwe bisaba sinergi abantu bose bagashira ingufu hamwe naravye muri iyi raporo hari aho bavuze ngo idolari ryaragabanutse yavuye ku 2,900 n'utundi ijya ku 2,800. Ivyo ni mu mvugo kuko ugiye kurirondera sinibaza ko worironka kuri ayo mafaranga naho uba muri banki ntacyo ushobora kuronka rero nicyo gituma navuga nti kumbure abantu twebwe turi imbere tumaze kwishyura mbega ibyo turiko tubikora ku neza y'umwenegihugu mwavuze byinshi ati abantu baririmba bakaba hari aho usanga bigoye umuntu yayirongeye uno munsi ariko ararengana abapolisi bamuguririza amafilimi kugira ngo umugisa arengane twebwe uri kurarengana uravye nabi n'inkoni wozi nico gituma nimba umuntu agiye akayayora ahantu acagira icubahiro ibyo bintu bizokama vyagoye kukure n'ubundi aje cyo avuga ati reka ndabe kugira ngo ibyo bavuze izindi banjira inzira murakoze muranguka ngeri iteka aha muri berbe nka twebwe serukira badutoye twagira kugira ngo cyo tumenyesha abenegihugu batuvuniye agagohe muri berbe baratuvuniye akagohe uko ibintu bimeze mugabo muko wa finance umugwi wama agiye kubivuga twebwe ntacyo tuweza ngo dukoresha ayo maraporo
turaza nk'ubu tukabivuga hagati yacu, washaka tukabaza n'ibibazo bike bike, ariko hariho amareson fondamental amwe amwe adaheza ngo aje hejuru amenyekane. Abenegihugu bashoboye kumenya bati koko turabona ingorane ari. Je nagira ngo mvuge nti yaya maraporo bayaduhaye ubundi ni nka descente au niveau ya BRB baratuvuniye akagoye, donc icyategerezwa kuba hateza kuba descente. Mugabo twebwe comme iyo descente kumbure byogora kugira ngo ikorwe, ariko twahamagara umushikiranganji wa finance. Une question orale muri ibi tuba twarongeye raporo, tubwire none ko haba tubwire yuko babonye izahabu gusa, ibindi byose byagiye cyane nta bihari, bakadusigurira neza, kuko twebwe hano turiko turiyorohereza kontenti n'ibyo batubwiye, ibyo twashoboye gukurikira bike bike, ariko turakeneye detali abenegihugu nabo bumve neza ibyo ari byo. Hariho jewe ikintu cama kiza ntumva neza ibyo ari byo. Twebwe twaravuze tuti uburimyi n'ubworozi nibwo dushize imbere mu bintu bijyanye n'ibikorwa bya leta bishobora gutuma igihugu gitera imbere. Iby'ubutare babanze babishyire ku ruhande, turakeneye ko muri BRB nimba tuvuga yuko uburimyi n'ubworozi bushoboye guteza imbere igihugu, muri BRB nibatubwire ikiva mu burimyi n'ubworozi ni ikihe. Inofomba yuko twebwe dusimbira kuri ngo w'izahabu n'izahabu, kandi izahabu ni nke. Mugabo 85% de la population tuba ngo dukeneye gutera imbere, kandi tukaba twarabyemeje ko uburimyi n'ubworozi duteza imbere. Nibatwereke qu'est-ce qui ne va pas ici, ikibura ni iki, quelles sont les données statistiques zo burimyi n'ubworozi, kugira ngo batwereke chaque mois baza batwati byagenze uku, kuko n'ahandi ho twe twarashinze politike y'uburimyi n'ubworozi, ariko reyema atari cyo turiko turashira mu ngiro. Donc umuntu agaca yibaza ati none par rapport ya ressources de revenus mu gihugu, reka twebwe essentiellement ibyo dufise n'uburimyi n'ubworozi, kuko navuze nti ibyo bindi bijanye n'amazahabu n'ibindi babanza babishyire ku ruhande, tubanze turaba uburimyi n'ubworozi comme source principale hano mu gihugu cy'u Burundi, kuko nous sommes 85% ou plus turima tukorora, kandi abantu bana ko ariko barakora uko bashoboye. Mais où est le résultat? Voilà. Noneho tuvuge tuti habonetse izahabu, noneho izahabu batwereke bati izahabu yashoboye kuboneka, hari ibyo twayishoyemo, nimba ari ibintu by'imiti, nimba ari ibintu by'amakaribura, nimba ari ibintu by'isawa, mugabo ibijyanye n'uburimyi n'ubworozi tubone resultat yayo, kuko ntibishoboka yuko twama dukora effort mu gihugu cyose, effort ziko zirakorwa, abantu bariko barakora, mugabo igihugu turakora ikiko cyakorwa cyari cyo nacyo tubona. Hariho n'ikindi tuvuga tuti harimo ibintu bitumvikana. Iyo bavuze bati reka turabe ubutunzi bw'igihugu,
ubwo butunzi bw'igihugu hano muri kino gihugu cy'u Burundi hariho un secteur iproduiza yago kurusha izindi zose ariko atahantu na hamwe yanditse iyo secteur ijanye n'amatravo communautaire none muri BRB les travaux communautaires bashaka kutuya ko atakivamo bashaka kutubwira yuko iyo abantu bubaka ibitaro bakubaka amashure bakubaka ibinabiriya bakubaka amabarabara bakagira gute none mu butunzi bw'igihugu aho nta kijamwo nta cinjira cyo ni ikintu ca kabiri mu bintu ivyo bintu bibiri muri BRB nibatubwire mu burimyi n'ubworozi havamo iki kelero resultat kugira ngo tumenye tuti nk'abene gihugu turabona ko turiko turakora kandi ari byiza cyo ni kimwe ikindi ca kabiri turafise amaboko abarundi kandi dukora vyinshi cane mu makomine vyinshi cane ubu noneho bigiye kuba byinshi cyane kubera ko intara zose bigiye kuzibamo none berbe batakitubwira ntabwo muri ko murakora amakomante umenga ivyo bintu ntibibaho mugabo turumva yuko abenegihugu baragura impuzu abenegihugu baragura urwagwa bakamererwa neza bakagira gute ibyo bikamera n'ibigenda uko mu kirere kandi ibyo nyene nibyo bigira richesse y'igihugu ariko ntibivugwe none nze bigire jewe ico mbona aha kuri ivyo bintu bibiri harakwiye question orale question orale ku mushikiranganji wa finance azoshaka aherekezwe n'abandi abona boza kugira ngo badusigure wa finance azoze ahitane n'abandi nka babiri cyangwa nka batatu ati twebwe turaje tubasigurire ibi byo muri BRB niraba la politique monétaire y'igihugu none la politique monétaire y'igihugu idafise la base la base y'ivyo y'ibikoresho des outils ikorerako none mwumva bica bigenda gute umengo iyo umuntu aravye hari ibintu by'amateori birimwo mugabo twari dukeneye amateori dukeneye la réalité dukeneye le résultat hapana manuzama hana majambo dukeneye le résultat umwimbu turiko turakora ntibaduhe resultat nta majambo dukeneye iyo turiko twubaka amashure ni nguvu turiko turatanga none izo nguvu zirimwo uzivugiye mu mafaranga amafaranga angana gute ku buryo muri BRB nabo bashaka kutubwira bati erega mu gihugu tugiye kuraba nka chaque mois nk'ukwezi nk'uko batubwiye raporo bakadushyiramo nabo ivyo bintu bijanye n'amatravo communautaire baca batubwira bati nta cadre legal ubu twasabye yuko cadre legal ijaho très rapidement cadre legal y'amatravo communautaire ijeho kuko nivyo bitwazo baca batubwira bati ntitubone ingene twobiharura ubu rero katuje haje cadre legal umukuru w'igihugu aramaze kuza yibutsa kenshi nanjye ubwaje naramwibutse kenshi ati none qu'est-ce qui ne va pas ikidakorwa no kubera iki mu maministeri icyo gihe cyane cadre legal de travaux kitajaho ikibura n'iki ubu rero nta sakangirizo intara yose zibako reka rero tuhagume ariko minisitiri wa finance bacabanze batubwiye ibyo bintu bibiri kabisa none batubwiye bati kuri ngo izahabu nyine niyo babo none nta kindi kintu cyakozwe
umenga abanyagihugu nta kindi kintu dukora mu gihugu pe. Hamwe ni mwibatse n'ukuntu abantu birirwa ku gikorwa, nta kindi kintu gikorwa hano twobonamwo comme resultat ntacyo. Muratuga ati inflation irabandanya iki, je nta nico numvamwo, none inflation irabandanya kuva urundi ari urundi, inflation irabandanya tuzotahira ibyo nibyo nariko ndiyumvira. Reka twumve honorable Vena barakora ntibaronke inyungu, ufate nko ku cyayi, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Jewe hariho evenema zimwe nagiye numva ziteye ubwoba. Wokumva kuko mubivuze kwa mushinga amateka, wokumva umengo icyayi cyarabuze amahera. Sibyo, hariho abantu bahora bashora icyayi bakagishora i Mombasa cyangwa n'ahandi hantu bitazwi na leta, bagakora amafausse déclaration y'icyayi cyashoboye kuboneka nko mu mwaka nko muri saison. Kumbe ayo mafausse déclaration bakoze nayo kugira ngo bibike icyayi bo nyine baca bashora i Mombasa amahera yose bagaca bashira ku mifuko yabo. Muriko murumva ibibazo. Ntabwo ari kuvuga yuko amahera y'icyayi atabonetse ashikira mu mifuko y'abantu, ikawa uko nyene kugeza aho bahindagura barongoye ibyo bintu byawundeka n'ibiki kugeza aho baza batitumura abantu bamwe bagasanga ikawa yuzuye mu masitoke hano itigeze ishoka, kandi igihugu cyaratanze amahera, leta yaratanze amahera. None mwumva ibyo bintu ari biki? Twebwe turiko turavuga ngo turiko turavugira bene igihugu, ntitubavugire nk'uko bitegerezwa, nka twebwe twiko twategerezwa kuba nk'abo bantu, kuko turababona, turabazi, abo bantu batubamwo. Koza tubadoma hano mu nama nshingamateka tukajya turikira umukuru w'igihugu, tuzifata uyu. None mwese murakora kaba kabize n'ingoma, twese twari tuja muri spécification, urumva. None izoza bigende duturuna twebwe nyene mu majambo. Icyo kibazo ikindi cya kabiri, abo bantu biba ayo mahera, nabo bagenda bakora ibyo bintu by'ivyayi, ibyo bintu by'amakawa, kubera iki tukabacurika ayo mahera yose akabavamo, hanyuma bakaduhereza bene gihugu tuti ubu rero ikawa ima icayi. Mugabo mwese uca muhora mwavuze iki umukuru w'igihugu webye atazibonera ngo ntazohatabikiza hose ngo natwe tuzovyihorera maze turara, siko mwavuze. Mugabo turiko turahindukiza tuvuga ngo abenegihugu nabo kubera ishavu bati bazovuma bari mu biharage bari icayi. Mwene mba ko ariko mubatera umutima mubi, ni twebwe nyene kandi abo bariko baragwa ngo tuzokora ibyo ngo mutazohatabikiza ngo bariko barasabura.
niho bariko barasahura kandi murababona mugandi mubavuga ugacamba ngo umurundi ngo ntahandwa ku rurimi wahandwa n'abahandwa y'inkaho nzi nimwumve donc une façon cyclique un raisonnement cyclique basi nimubwire umukuru w'igihugu twemere tubwire umukuru w'igihugu tutaba n'aba ariko bari ati icayi barakimaze ikawa barayimaze yoba tumva nawe ariko bari mu butare emvodi mwaje aratuma babacira ikojo basi yemwe bagumye abantu bashinga amateka murago none nimutabavuga zeza bigeni tuza hano dusoma batuzanye amarapo none amarapo tuzoyakoresha iki umushikiranganji yaza hano kugeza muyabagiye ati erega hariko baramenaza ngo banyice kandi namwe nta nico mwavuze mwarahoze mwari guhaguruka ahubwo mukavuga ati mushikane turagushigikiye tubyo urashaka kubikorako none mwese mwakiri muhora ariko arabatakambira imbere ati bariko barampiga reka twumve honorable ze utuntu tuba twabonetse nutwiba yasaranze hirya no hino niko umuntu bivuga nabo bose abo bari bataguze amadone bashakira abo bantu bataguze amadone kimwe ubu intara ni zitanu intara zizibako turabaganishije bazaba batwegereye emwe tuzobahonda mu mutwe kweri bazoba batwegereye mu ntara no mu makomine uzicara abenegihugu bazomubona bazobona ko ataco ariko arakora ico co mu Kimenyi barihenda pe emwe tuzobirukako hagiye no kuzoba komite de développement y'intara nayo izobirukako izoba ari komite nini cane aha nta niko bananiranye rero reka abashikiranganji tubatumire komisiyo finance yamurondera no muri bonne gouvernance murondere no muri agriculture baraba agriculture muce murondera no muri commerce abo bantu batatu canke bane bazoze hano batubwire kuri izi raporo kuko berbe iramaze igihe iduha amaraporo mensuel ariko tukarindira ko hari igihinduka nk'ibi usomye ni ukuri abo muri berbe nta giharuro na kimwe kirimwo nta giharuro na kimwe kirimwo ce sont des théories none bari kubikurahe les données batazibahaye niyo mpamvu navuze barasaranze utudone dukeyi baca bagenda badusura mu byiyumviro bati reka tubwire abashinga amateka ubu rero
reka tube duhamagara abo bashikiranganji mvuze tube tubahamagara batubwire batwereke iyo umwimbu uri. Icyo ni icya mbere, batwereke iyo umwimbu uri. Icya kabiri, batwereke ibikorwa by'abenegihugu biri. Nimba bakora ubusa babitubwire ati abenegihugu bakora ubusa, tubimenye. Ibyo byonyine nitubironkera inyishu biba bihambaye. Hanyuma bavuze bati atereka nire tubishyira mu ngiro. None twebwe hano dufise role nini, hano turafise role nini cyane, kuko turafise cour des comptes dushobora gukoresha. Ari amaudit ari iki, turafise ububasha bwo gukoresha amaudit. Ari amarekomandation, turafise ububasha bwo gukurikira la mise en œuvre des recommandations. Nubo hari ibyo nabonye byarahiye, naco rero tubuze, kuko twebwe turahimiriza, turafasha leta kugira ngo ihimirize abayo. Reka biragoye ko namwe nimwiyumvire wewe ari we utanga isoko, hanyuma iryo soko wowe nyene kwitwa maître d'ouvrage, mugabo ukakihinduka umukiriya, wowe nyene akaba umusumisiona watanze isoko, hanyuma niwe uza gutanga, uza kwakira isoko. Muri ibyo bintu byose ugasanga byagukoraniye. Aha leta niko imeze, aha leta niko imeze. Iyo muvuze ngo muri executive gwereka ngo nibo biraba hanini, oya, kuko mubabwiye ngo wikontorore bo baca bakigirana ikibaba. None bose ko muri executive yabati wowe uravuze nawe utazi wawe ugene bimeze, agacahora ubundi yagira ngo amukoreko atari ibyo wawe biti barayimaze ngo wowe ho wawe ngo nta bigori bamaze, nawe agacahora. Ubundi ati nibona mwibarabara transport ingene bagishe, ati ibintu byose bariko baramenagura ngo wowe iwawe ngo bimeze gute. Urumva bose bari muri executive, byo barakine ubundi umuntu atari muri executive wo hanze. Nicyo kintu nashimye mu Bushinwa nuko bakora. Mu Bushinwa umugambwe na executive byose birafatanye, na politiki byose birafatanye. No mu Burusiya nuko uyihenze ngo ukorakoze, mwebwe mukuza kugira amaboko maremare, wihenze umugambwe n'ubanza kukwica, abandi bakakusanga bamaze gupfa kera. Umugambwe niwo ubanza, kuko umugambwe usanga no muri leta usangamo, no mu mugambwe usangamo. Niho rero bikomereye. Urumva nibo kutuza kuza gukorakoza uzi abo bantu bose ko bakubona, n'abashikiranganji bagaca bakutuka. Abashikiranganji nabo nyene usanga mu mugambwe. Ubure natwebwe ibirakunda mugabo nawe turavuye ko kabisa dushobora la corruption muri ibyo bihugu barayikurikira kabisa neza, kuko bajye nyene bagukurikira, ntibajye nyene bari mu mugambwe, nibo bari muri leta, nibo bari hose kubasanganye. None cyaburi bazigiye gukora koza gutwara icyayi cy'abandi n'ibintu n'ikawa y'abandi, nuko ariko natwebwe bitubere umuco dushobora kugira ngo tuvanemo ingendo, dushobora gutuma dukosora ibintu bimwe. Hano ujya gufata umuntu ngo je muri executive wariho separation de pouvoir, icyo kintu cyitwa separation de pouvoir niko ndababwiye. Icyo kintu cyitwa separation de pouvoir
kiracishe mu gihugu cyacu kuko umuntu atarakiyegeza ngo nkora ko gende muri iki gihe wamusanga muri iki gihe ngo kirazira ngo twe dushama amana uza mu mateko yacu wamufunga bakamufungura babuti wo uri gisuma korobi agende muri executive atika muri executive twese turi cyo kimwe abo muri assemble ati twabwe tubimike muje kubivuga nane finalma ico gice separation de pouvoir cyaza ngo n'abazungu abakoroni ico nimwibaza uno muzi ugisanga muri mitego turiko turagwana nayo ukora ku muntu anyegera ukora ku muntu anyegera ukora ku muntu anyegera umuntu kubahuka ngo jewe ngwiki utazoba ntacyo uzokwereka umaze uzoragenda uhatabizi urumvuga iyo mvugo kuko muretse bati yama separation de pouvoir reka tubigeze hano mwabyumvise ugushakira hose ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu umunsi umwe musuma n'iminsi 41 reka mpe babiri ba nyuma akajambo aje nabo